Inama ya bose duhejeje gukora uno munsi yari inama ya mbere kandi irangiza umwaka, icyo twita Assemblée Générale Ordinaire muri uno mwaka. Twize ibintu bishika kuri bine. Bwa mbere twarabiye hamwe ibijanye n'amarekomandasiyo twari twahawe mu nama iheruka itariki zine z'ukwa gatanu, ingene yashizwe mu ngiro. Ubwa kabiri twarabiye hamwe ibijanye n'amaraporo, icyo twita raporo narratif et raporo financier. Hanyuma turavalida budget y'umwaka uza, twongera tuvalida na foroma nshasha ya competition. Ikindi twarabiye hamwe n'ikijanye n'amatora twimirije, ko twimirije amatora muri Federation ya Basketball mu mwaka uza. Rero twashoboye kwemeza icyo twise Commission Electorale Fédérale Indépendante, igizwe n'abantu batanu bazokurikirana amatora muri federation, nkako turemeza kandi n'ikirangamisi cy'ayo matora. Foroma nshasha y'inkino twemeje ku mwaka uza nuko hemejwe yuko ubwa mbere ligue ya mbere izo kwitabirwa n'imigwi 12 y'abagabo n'imigwi 6 y'abagore. Imigwi 12 y'abagabo azoba ari imigwi 8 yashitse muri VBL Elite 8 uno mwaka, hongoye ko imigwi 4 igiye kuronderwa mu yindi migwi isanzwe itakinye VBL Elite 8 hamwe n'ama association provinciale. Hemejwe kandi yuko abakinyi bazokina muri ayo ma equipe bazoba ari abakinyi ubwa mbere benshi b'abarundi bashoboka, kugira ngo tugire promotion y'abajene b'abarundi bashobora gukina basketball. Cyo gituma hemejwe yuko ligue iza abanyamahanga tukabaganije tubashaka kuri 5, ariko mu kibuga hazokina 3 gusa, kuri 5 bazoba bakina mu kibuga. Umugambi w'ikibuga gishasha gishobora kwakira inkino mpuzamakungu turacawuriko, ariko ntitwakize muri Assemblée Générale. Yabaye nko kubamenyesha aho tugejeje. Turiko turirukanga turondera abafatanabushaka hirya no hino kugira ngo turabe ko ikibuga ciza gishobora kwakira inkino mpuzamakungu ko kironka hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Nagenda kumumenyesha ko nta masezerano turasinya n'ubu canke uriya ayo kubaka ikibuga, ariko turizeye ko tuzoronka udufasha kucubaka, na cane cane niyo twamara kubona aho dushobora kucubaka. Nico gihambaye kuvuga rero ko twaba twagahejeje mu ndwi imwe canke zibiri canke mu mwaka umwe canke mu myaka ibiri, ivyo ntavyo nokwemeza kuko ntidufise ivyibanze bituma dutanga ikiringo kanuna twaba twagiye kucubakako. Ihiganwa rishasha izohera ku mahiganwa ubwa mbere yo mu association. Ma association twayasavye ayakoze ihiganwa n'ayatarakora ihiganwa ko guca itariki 15 z'ukwa mbere baba baduhaye raporo y'ama equipe yabaye aya mbere kugira tuje mu higanwa rya kabiri twise Road to VBL. Road to VBL rero tuzokwakira ama equipe ya mbere mu ntara, ari kumwe n'ama equipe yasigaye atakinye Elite 8 n'ama equipe 6, hanyuma tuyahuza kandi tuyahurize hagati mu ntara Gitega n'Ingozi, hanyuma duje tukuramo zine ziyongera kuri zimwe 8. Igihe higanwa rikaba rizotangura itariki 15 z'ukwa kabiri kugira ngo rihere mu kwezi k'umunani. Turashobora kwivarira tukiye amanota ashobora kubashika 90% kuko turavye aho twahereye tutazi iyo tuja niyo tuva. Mwabonye no munsi aho dushikije, twarashoboye kurangura ibitari bike, twararungitse ama equipe yose yarasohotse, twarakoze igikorwa ca mbere ca VBL, turakarifiya equipe runanira biya mbere, turasohora abana batari imyaka 16 barasohoka ntivyarimwo muri calendrier. Ama equipe y'abakobwa 2 yarasohotse, ama equipe 2 y'abahungu no munsi ari Dar es Salaam, ku buryo twari twategekanije kuzokoresha kandi dufise deficit igera kuri miliyoni 72. Mugabo mwabonye ko twarangije higanwa dufise miliyoni 130 ku makonte. Twije ndabona ko ni amanota 90 tuba twihenze, turashaka no kwihayarenga.